wa mudamu bariko bayatwara abana biwe yagiye kubwira Elisa ati je umugabo wanje ari umuvugishwa none yagiye afise ideni baje gutwara abana banje baje gutwara abana banje kubera nabuze ico ndi umukozi w'Imana yamubwiye ngo ufise iki ati ndafise utuvuta dukeye mugakaraba aramubwira ati genda rero utira ibintu bishoboka haleluya ugenda usukamwo utwo tuvuta ugenda usukamwo muri ivyo bintu ngo vyagenda vyuzura bakunzi ba CANAAN TV n'umunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana ariko imbere ko dutangura kuganira reka tubanze dusenge. Mana data rugira byose uri mu ijuru nje imbere yawe ngushima Mana nje imbere yawe nkuri nahaza gushimira ubukundo bwawe n'ubuntu bwawe bwinshi tugirira Mana ndagushimira ko watuviye amahoro data ndagushimira ko dutegurira ibyiza nyaguhoraho ndagushimira ko ijisho ryawe ritatubirira nk'abantu ukunda n'ubukomeze kubana natwe mwami mu byo dukora byose intambuko z'abana bawe uzirinde n'ibikorwa byose bakora bihabwa umugisha nawe Mana kuko ni kubana bivuze mu ijambo ryawe kuzohezagira imirimo y'intoki zacu ubagirire neza bose aho bari mwami Mana babone neza yawe hama bahimbaza izina ryawe urakoze data icyubahiro cyose n'amashimwe aba yawe mu izina rya Kristo Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu senze nizeye kuvyumvise amen amen. Ijambo rero Imana impaye kubaganiriza ni ijambo rivuga ngo Imana ntikunda abanebwe. Ukazokumva umuntu akubwira ngo Imana yarambugiye gukora hama akaba ariko arasabiriza uzomuhanura umubwire ngo ijambo ry'Imana riravuga ngo udakora ntakwiye kurya. Haleluya haleluya. Imana niyo aba yagutumye mu gikorwa cyayo irakiguheramo umugisha. Niba yakugize full time muri ministere yayo iraguhezagira irakugaburira irakwitwararika ku kintu cyari cyo cyose. Haleluya. Abana b'Imana ntibakwiye kuba ibinebwe. Abana b'Imana ntibakwiye gusabiriza no gutukisha izina ry'Imana. Haleluya. No gutukisha izina ry'Imana. Urazi kubana nk'umuntu atwara ubutumwa atwara ubutumwa hanyuma ukaje ubona ariko arasaba noneho bica bitera n'abantu kuduta ku Mana ukorera bakavuga ati none iyo Mana uza kumbarira imeze gutyo. Rero bantu b'Imana ijambo ry'Imana ridutegeka gukora. Reka dusome Bitesalonike igice ca 5 umurongo wa 14 ngo kandi turabinginze bene data muhanura abanebwe. Mwabyumvise ngo duhanure abanebwe batagomba gukora muremeshe abarandutse imitima muramire abanyantege nke mwihanganire bose amen. No iri ni ijambo ry'Imana ribivuze ngo duhanura abanebwe duhanura abantu babeshera Imana. Urazi kora Paulo ubwiwe Paulo yari umukozi w'Imana ukuri ngira ngo mu bakozi b'Imana babayeho mwese Paulo sinzi ko ari umuntu yakoze ibikorwa by'inte biteye ubwoba nka Paulo. Yabonye amakuba menshi kubw'umurimo w'Imana nka Paulo. Ariko Paulo yaravuga ngo najewe ndakoresha iminwe yanje ndakoresha iminwe yanje kugira ndeke kuremera abantu. Kandi ubundi yararekuriwe ko abantu bamufasha kuko yari full time muri ministeri. Ariko ibyo byose yabikora kugira yereka abantu nawe ari mu gikorwa cy'Imana ko ashobora gukora akitunga atari uko abantu baba bamufasha kubera adashoboye ariko kubera igikorwa yari afise kiremereye yama ariko aragenda. Ntibyakunda ko Yesu arahamwe ngo akore abeho yubaka urugo agira iki ko yaguma ariko aragenda ariko yariko yigisha abantu arabereka ati Imana izohezagira imirimo y'intoki zayo. Haleluya haleluya. Rero bana b'Imana
Imana umva ntizogusanga aho wicaye. Ntizogusanga aho wicaye ariko izogusanga ku gikorwa. Haleluya. Izogusanga ku gikorwa. Imana irabaza ngo ufise iki? Ufise iki ndagihezagire? Ufise iki ndaguhezagire? Ufise Bibiliya uricaye? Imana ngo iki kuronderera akazi wicaye? Tera intambwe ugende ukarondere. Tera intambwe ugende ukarondere. Nta muyibwira uti Imana nagusabye none ndagiye jana nanje Faber yawe imbeko. Haleluya. Ubuntu bwawe bumbeko umuryango ndodora ko banyugururire. Haleluya. Ari naka activity utanguye gukora ubwira Imana uti Imana ngaka ngutuduke mfise. Muze muraba abantu bose Imana yakoresheje igitangaza yababaza nko mufisiki. Mose Imana yaramubaje ati kuri kurariraga Mose ubuze inzira ufisiki. Ati ndafise inkoni none yirambike hejuru y'ikiyaga ujabuke. Nawe ufisiki mu kiganza cyawe ushobora kuba ufise duke kandi utugaye. Ariko Imana yavuga ngo nzohezagira imirimo y'intoki zanyu. Haleluya. Nzohezagira iki? Nzohezagira imirimo y'intoki zanyu. Wa mudamu bariko bayatwara abana biwe yagiye kubwira Elisa ati je umugabo wanje ari umuvugishwa none yagiye afise ideni baje gutwara abana banje. Baje gutwara abana banje kubera nabuze ico ndi. Umukozi w'Imana yamubwiye ngo ufise iki? Ati ndafise utuvuta dukeye mugakaraba. Aramubwira ati genda rero utira ibintu bishoboka. Haleluya. Ugenda usukamwo utwo tuvuta ugenda usukamwo muri ivyo bintu ngo vyagenda vyuzura. Haleluya. Amubwira ati genda rero ugurishe hanyuma uriho ideni ayasigaye agutungane n'abana bawe. Haleluya. Rero umuntu w'Imana, Imana twese dufise umugisha Imana yaduteguriye. Ariko benshi bapfanye ingabire zabo bapfanye umva ico nzi neza ntakekeranye nta muntu numwe abaho Imana itaremanye itaranto yo kumubeshaho nta numwe abaho. Je naravuze ngo hari abantu tuzoseruka imbere uvuze ati Imana jewe nta kazi wampaye ikikuzanira abantu bagendana ubumuga batagira n'amaguru n'amaboko ariko uyu munsi bitunze kandi bakora ibikorwa by'intege by'igitangaza. Ejo wundi nabonye umudamu muri telefone wije ziranatwigisha umudamu atagira amaboko. Atagira amaboko afise umwana muto nkaraba ingene akoresha amano. Nkaraba ingene akoresha amano agateka amata y'umwana akayasuka mu bibero akambika umwana kiyambura kavuga wa mana dufise urubanza imbere yawe. Dufise urubanza imbere y'Imana. Ntagira ukuboko na kumwe ariko arabayeho neza aratunze umwana wiwe aramwoza ukaraba Imana ni gitangaza. Imana ivyikora byose ibikora ngo bize bitubere urubanza nitwashika imbere yayo. Nta muntu numwe azoronka ico yireguza. Nta muntu azovuga ngo Imana warangiriye nawe waranyimye ibyo kurya zo kubwira ngo wari ubifise mugabe kunanira kugira iki kuvyexploit. Haleluya. Imana yanka abanebwe. Imana yanka abanebwe. Nico gituma igikorwa cyose uri kurakora gikorana umwete gikorana umutima gikorana ishaka Imana izokiguheramo umugisha. Haleluya. Imana nta muntu numwe yaremye wo gupfa rubahari. Nta numwe. Mugabo abantu bitunanira kumenya gukoresha neza itarantu twahawe. Haleluya. Haleluya.
ngo kandi turabinginze bene data muhanure abanebwe. Ndiko ndabahanura banebwe ba mu bunebwe bazi Imana senga nje nkora iki n'ukuri Imana izoguhishurira kandi Imana izokugirira neza. Igikorwa cyose uri kuragikora umva cyose umenye ngo ni igikorwa cy'Imana kandi ugikoze neza uzokironkeramo umugisha wawe icari cyo cyose. Haleluya. Imana itarantu yaguhaye ni wayikoresha neza. Haleluya. Ni wayikoresha neza uzoyiboneramo umugisha kandi izina ry'Imana rishimwe kubwo gukoresha neza itarantu wahawe. Kuko ivyo twahawe twazihawe ngo zibere ikimazi twebwe kandi zibere ikimazi n'abandi. Haleluya. Haleluya. ngo kandi turabinginze bene data muhanura abanebwe batagomba gukora ngo muremeshe abarandutse imitima. Urumva jambo ry'Imana ariko dusaba kuremesha abantu barandutse imitima, tubahumurize, tubabwire ihumure ry'Imana. Nukuri ndiko ndabahumuriza, ndiko ndababwirira ngo nta numwe Imana yaremye yo gupfa rubi, nta numwe Imana yaremye itamurema n'icyo kumubeshaho, nta numwe abaho. Nahawe kukimenya. Ndasenga Imana data rugira byose ngo iguhishurire hama nawe ugira ishyaka ryo kurondera. Haleluya. Ugira ishyaka ryo kurondera kugira ngo umenye ikibitswe muri wewe. Ngo muremesha abarandutse imitima, muramire abanyantege nke. Urumva abanyantege nke nivyo. Ariko nawe abanyantege nke ifo ko bagira n'agatege n'agakeyi kugira ngo begere bumve bigishwe. Siko bigishwe kuko ari naho umuntu akunanira nifata. Ariko kubw'imbabazi z'Imana ni waba wumva muri we takina kimwe kirimo egera abafise icyo bakurusha. Haleluya. Ubegera ubasabe ubufasha, ubasabe bagufashe bakwigishe kugira ngo nawe ube muri iyo situation urimo. Haleluya. Muremesha abarandutse imitima, muramire abanyantegeke, mwihanganire bose. Haleluya. Jambo ry'Imana rero dusaba kwihanganira bose. Uzoza kugana gusaba ko uwo mwigisha umwihanganire. Kudatahura kwiwe si kibi, ariko kumuramira ukamwereka inzira yo gucamwo, ukamufata ukuboko ukamwereka nawe ngene ashobora guterera usenga, uzobugize neza. Imana izobiguhera umugisha. Rero bantu b'Imana, wewe unyumvise akakanya menya ngo ni wawa wicaye atacu uri kurakora umva ntushobora guhimbara umutima w'Imana. Imana irakunda bakora ko twese twaremanye iyo tarantu yo gukora. Nakubwiye ngo n'umuntu atagira amaboko nakumwe ukabona ariko ari yambika ariko Imana naravuze ngo nukuri abantu turafise ibyo twagiriza ntitwashika imbere y'Uhoraho. Ariko muntu w'Imana koresha neza tarantu wahawe, ukore neza, Imana izobana nawe, Imana izokugirira neza kandi ntugaya akazi, ntungagaye. Kuko abantu benshi c'est vrai baragaya akazi kavuga ngo je ntaronsa kana umva kora nako gato. Haleluya. Imana izokuduza ni wagakorana umwe tukagakorana ishaka, izokuduza ikuduze kurundi rugezo. Nabukorera bazoneze ko ngene uri kurabakorera neza bakuduza. Hari abantu bakoze neza kandi bibabera umugisha kandi si umwe si babiri ni benshi ni ntahe tuzi kubera bakoze n'umutima wabo bakorana ubwizigigwa hama bagirirwa neza n'Imana. Rero Imana yo mwijuru ibampera umugisha. Mana data rugira byose uri mwijuru, nje imbere yawe ngushima Mana, nje imbere yawe nkuri nahaza gushimira ubukundo bwawe n'ubuntu bwawe bwinshi tugirira Mana. Ndagushimira ko watuviye amahoro data, ndagushimira ko dutegurira ibyiza nyaguhoraho, ndagushimira ko ijisho ryawe ritatubirira nk'abantu ukunda, n'ubukomeze kubana natwe mwami mu byo dukora byose. Intambuko z'abana bawe uzirinde, n'ibikorwa byose bakora bihabwa umugisha nawe Mana, kuko ni kubana bivuze mu ijambo ryawe kuzohezagira imirimo y'intoki zacu. Ubagirire neza bose aho bari mwami Imana, babone neza yawe hama bahimbaza izina ryawe. Urakoze data, icyubahiro cyose n'amashimwe aba yawe mu izina rya Kristo Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Senze nizeye kubyumvise. Amen. Amen.